canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye, kaze cane ni jewe wa munyeshure mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Uyu munsi rero ngira ndabafashe kumenya guharura iminsi ukwezi kwawe kumara. Nimba uri umukenyezi canke uri umukobwa, wofata agatebe nimba ufise umugenzi wawe w'umukobwa mutumire canke mupartage ino video kugira nawe nyene aze aramenya iminsi ukwezi kwiwe kumara. Kuko twasanze abakobwa benshi canke abamama benshi ndetse bubatse batazi ingene baharura umunsi ukwezi kwabo kumara. Uyu munsi nico kinzindukanye, nico gituma nkoze ino video kuko mfise ama message menshi, ama commentaire menshi adusaba ngo tubafashe guharura iminsi ukwezi kwabo kumara. Rero ngira mfashe umukobwa wese canke umumama wese kumenya guharura iminsi ukwezi kwiwe kumara. Kaze cane, nizera ko umukobwa wese aza guheza ino video aza kuyiheza azi neza iminsi ukwezi kwiwe kumara. Nimba rero bwa mbere udusuye kuri ino chaîne, nimba ari bwa mbere ubonye ino chaîne, fyonda ngaho handitse s'abonner kugira ngo s'abonner ifasha wewe nyene kugira ngo ama video yose dukora aze aragushikira muri YouTube yawe. Iyo utari umwabone dukoze video nshasha ntishobora kugushikira. Rero uyu munsi ngira nerekane ingene umukobwa wese yoharura iminsi ukwezi kwiwe kumara. Kaze cane, twisunge ino calendrier namaze gucapa hano. Turafise iyi janvier canke mu kwa mbere 2025 tugira turambega ukwezi kwa Divine kwamaze iminsi ngahe. Ngira nkorere kuri uyu yitwa Divine, we nawe ucurambega amaraso nayabonye ryari, uca wiha akarorero kuri wewe nyene. Kaze cane, nizera ko umukobwa wese canke umumama wese aza guheza ino video aza kuba azi guharura iminsi ukwezi kwiwe kumara. Rero ubu ni Divine janvier 2025. Divine hamubona hatukura niho yaboneye amaraso, nubwo itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere. Divine acaraba ahantu ku gapapuro canke ahantu yandika utuntu twiwe akandika itariki ya kabiri, nubwo itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere niho Divine yabonye amaraso. Divine yarakeneye kumenya mbega ukwezi kwanje kumara iminsi ngahe. Divine acandika ati itariki zibiri niho nabonye amaraso. Umukobwa wese canke abakobwa benshi amaraso amara iminsi 3 canke iminsi 5 aca yonga. Ni ukuvuga ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu aha amaraso azoca yonga. Divine iracaraba amaraso azogaruka ryari, kuko Divine akeneye kumenya iminsi ukwezi kwiwe kumara. Ni ukuvuga amaraso yaje itariki zibiri, itariki zitandatu azoba yonze kuko amara iminsi 5. Divine acaraba mbega amaraso azogaruka ryari. Amaraso ya Divine twagize ko yagarutse. Divine yasubiye kubona amaraso itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Divine acamenya ati rero amaraso mu kwa mbere nabonye amaraso itariki 2, mu kwa kabiri mbonye amaraso itariki 3. Ivyo rero Divine abifise ahantu yavyanditse neza, bica bimufasha neza guharura iminsi ukwezi kwiwe kumara. Reka rero tumufashe Divine guharura iminsi ukwezi kwiwe kwamaze. Divine rero ica tumubwira ati wabonye amaraso itariki 2 usubira kuyabona itariki 3, uca uharura iyo minsi iri hagati y'itariki 2 gushika kuri iyi minsi itariki 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na 2, na 3, 14, na 15, na 16, na 17, 18, 19, 20, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32. Nuvuga ukwezi kwa Divine kwamaze iminsi 32. Kubera uyu munsi yasubiye kubona ko amaraso ntituwushiramo, kubera ahazoba atanguye ukwezi gushasha. Tugeza ngaha inyuma y'uyu munsi yasubiye kubonera ko amaraso, kuko ngaha twashizemwo ntiharimwo, kuko uku ni ukwezi gushasha Divine agira atangure. Iyo murabona duhera hanyene yaboneye ko amaraso, ubu munsi nyene yaboneye ko amaraso Divine aba yarawanditse niwe ahera ko guharura 1, 2, 3, 4. Twageze ngaha twasanze ari iminsi 32. Bisigura ko ukwezi kwa Divine kwa mbere kwamaze iminsi 32. Ukwezi rero kwa Divine kwamaze iminsi 32. Nizere ko atakibazo na kimwe gihari, biroroshe guharura rwose. Wewe uzurandika amatariki waboneye ko amaraso n'indi tariki wasubiye kuyabona. Ushobora rero uharura iyo minsi guhera nyine kuri uyu munsi waboneye ko amaraso niwe utangura guharura gushika ku munsi wa nyuma, kubera aha amaraso azoba agarutse mashasha. Uyu munsi ntitwandika aha, tuzoba dutanguye ukwezi gushasha. Rero nuko baharura iminsi ukwezi k'umukobwa kumara. Kugira bitahurike rwose, reka dukore undi mwimenyerezo. Uyu mwimenyerezo uri hano rero tugira tubirabe neza bitahurika rwose. Reka dufate tujye muri Fevrier 2024. Dufate ko Divine yabonye amaraso itariki 4, aca subira kuyabona itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu. Divine racaharura ahereye ahanyene, kuko amaraso amara iminsi 3 canke 5, 1, 2, 3, 4, 5 kugeza rowiti amaraso azoba 5. Divine acirambega agarutse ryari, agarutse itariki 2 z'ukwa gatatu. Divine rero kugira amenye iminsi ukwezi kwiwe kumara atatangura guharurira ahanyene yaboneye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, 7, 8, 9, 10, 11, na 6, 20, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 6.
ni ukuvuga ukwezi kwa divine muri fevrier 2024 kwamaze iminsi 26. Nizere ko umumama wese cyangwa umukobwa wese yashoboye gutahura. Niba utatahuye andika muri commentaire utubaze ikibazo duhari ku bwanyu. Ni ukureba harura iminsi ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore kumara. Rero dufise ama message menshi, abamama benshi ndetse n'abakobwa benshi batazi guharura iminsi ukwezi kwabo kumara. Rero nibyo nuko baharura iminsi ukwezi k'umukobwa kumara. Rero twokora bino bintu ngo dusigerekanye umunsi wa ovulation canke ovulation bisigura umunsi urubuto rw'umukobwa rusohoka. Nta muntu yosigura bino agenda ateretse umukobwa canke umumama umunsi urubuto rwe ruzosohokerako. Rero ngira ncingira ko ndabereka nari narakoze video ariko ni ibintu byama biri complementaire canke ibintu byama bijanye ibintu n'umunsi wa ovulation biba bijanye iminsi yose. Reka rero ndabereka umunsi urubuto rwa divine ruzosohokerako twisunze ngaha, ndabereka n'umunsi urubuto rwa divine ruzosohokerako twisunze hano. Rero ngaha murabona ko divine twari twasanze ukwezi kw'amazi iminsi 32. Divine akeneye kumenya mbega umunsi urubuto rwanje ruzosohokerako canke umunsi wa ovulation n'uwahe. Narakoze video naraberetse ko uca ufata iminsi ukwezi kwawe kumara gukuramo iminsi 14. Rero uca ufata iyi 32 canke iminsi 32 ukwezi kwamaze gukuramo iminsi 14 utora 18. Bisigura siro 18 oya ariko ni umunsi ugira 18 w'ukwezi kwa divine. Divine yacarambega nukuvuga niho hazoba ovulation. Divine yacarambega umunsi ugira 18 w'ukwezi kwanje n'uwahe. Abakobwa benshi bacavuga ngo ni 18 oya ni umunsi ugira 18 w'ukwezi kwawe. Mbega ushobora kuvuga ati mbega ibyo tubiharura gute? Ufata umunsi waboneye ko amaraso itariki zibiri ucubarura mbega umunsi ugira 18 azoba ari itariki zingahe? Ucubarura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ni ukuvuga ovulation ya divine cyangwa urubuto rwa divine ruzosohoka lo 19 azoba ari ku munsi ugira 18 w'ukwezi kwiwe. Gusa kuri calendrier azoba ari lo 19. Hari no hazoba ovulation ya divine. Rero narababwiye umubiri w'umuntu urahindagurika, si icuma, si umubiri w'umuntu urahindagurika. Nicyo gituma ucowegeza iminsi ibiri imbere lo 20 na lo 21 na lo 18 na lo 17. Ni ukuvuga ovulation ya divine ishobora kuba lo 17 cyangwa ikaba lo 18 cyangwa ikaba lo 19 cyangwa ikaba lo 20 cyangwa ikaba lo 21. Ni ukuvuga lo 19 lo 17 gushika lo 21 ni iminsi urubuto rwa divine rushobora gusohokeramo. Gusa cyane cyane ni lo 19. Ibi tubigira kubera umubiri w'umuntu si icuma cyangwa se imashini ba programa bikaguma biza kwa kundi nyene birahindagurika. Rero icogeza iminsi ibiri imbere n'iminsi ibiri inyuma. Rero guhera lo 17 gushika lo 21 ni iminsi divine urubuto rwo rushobora kuzosohokeramo mu gihe ukwezi kwe kumara iminsi 32. Rero twisunge dukoreshe umwimenyerezo wa kabiri turambega ovulation canke urubuto rwe aha naho ruzosohoka ryari. Aha twari twabikoze twasanze uku kwezi kiyo kwamaze iminsi 26. Rero turambega urubuto rwe ruzosohoka ryari canke ovulation izoba ryari. Rero ucufata iyo minsi 26 iminsi 26 gukuramo iminsi 14 bisigura ko ututora iminsi 12. Bisigura ko ovulation yiwe muri uku kwezi izoba ku munsi ugira 12 w'ukwezi kwa divine. Ucuraba rero umunsi ugira 12 apana lo 12 ariko umunsi ugira 12. Ucuraba yabonye amaraso itariki 4. Ucubera hanyene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ukuvuga ko divine lo 15 niwo munsi urubuto rwe ruzosohokera cyangwa niwo munsi wa ovulation wiwe. Gusa umubiri w'umuntu twavuze ko atari imashini birashobora guhinduka gatoya. Ico gituma cawegeza iminsi ibiri imbere lo 14 na lo 13 n'iminsi ibiri inyuma lo 16 na lo 17. Ni ukuvuga divine ovulation bizoshobora kuba guhera ku munsi wa 13 gushika ku munsi wa 17. Ni ukuvuga ishobora kuba lo 13 cyangwa lo 14 cyangwa ikaba lo 15 cyangwa ikaba lo 16 cyangwa ikaba lo 17. Iyo rero n'iminsi yose ishobora kubamo ovulation. Gusa cyane cyane izoba ku munsi ugira 15. Ni ukureba harura umunsi wa ovulation. Ovulation ni igihe urubuto rw'umukobwa rusohoka. Kandi ovulation twaravuganye ko imara iminsi umunsi umwe amasaha 28. Ni ukuvuga urubuto rw'umukobwa rusohotse nyuma y'amasaha 28 uca rufa canke nyuma y'amasaha 12. Ni ukuvuga urubuto rwa divine nyuma rusohotse rwa 15 lo 16 izogera rwafuye. Rusohotse lo 16 lo 17 izogera rwafuye.
rusohotse le 17 le 18 izogira rwafuye, ni ukuvuga urubuto rw'umukobwa rumara umunsi umwe, ni ukuvuga amasaha 28 canke amasaha 12 bisigura igice c'umunsi. Ni ukuvuga rurashobora gusohoka le 15 le 16 ikagera rutakiriho kubera rwamaze amasaha 12, ariko imbuto z'umugabo zimara iminsi 3, izindi zikamara iminsi 5. Hari imbuto z'umugabo za X n'imbuto z'umugabo za Y. Iza X zimara iminsi 5, iza Y zikamara iminsi 3. Ni ukuvuga rero imbuto z'umugabo zirakomeye par rapport y'urubuto rw'umugore. Nuko rero baharura ukwezi k'umukobwa, nuko baharura umunsi wa ovulation. Ufise ico ubaza canke ufise ikibazo, duhuriye muri commentaire. Murakoze.